tubaramutse zunga tubashimira abakunzi ba Vyacu TV namwe mwese mudangesha gukurikirana ibiganisha kuri TV yacu ariyo yanyu kaze ku makuru agana atandukanye avuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine gaza ku munsi wa 132 twe guca hirya no hino ku makuru agenda avugwa ku ncuro igira gatatu igisirikare cy'Uburusiya cavundereje ibisasu atandukanye mu buseruko bwa Ukraine aho hononekaye ibitari bike naho Ukraine mu burengero bw'Uburusiya mu ntara ya Bryansk yataye inzira naho nyene bivuga yuko biba yatezwe igisasu. Ese bimeze gute? Naho umwungere wa Ecclesia Katolika ku isi yemeza yuko agiye gufasha kugira ngo abana batwaye ubunyago n'igihugu cy'Uburusiya bongere kugaruka mu gihugu ca Ukraine ndetse n'intambara ishobore guhagarara. Ikaze ku makuru ushobora gutegurira kuyu wa mbere genekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 ku ncuro igira gatatu yikurikiranya Uburusiya bwongeye gutera misile atandukanye muri Ukraine na cyane mu seruko bw'igihugu ndetse no mu manuko bwa ibi bitero nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa muri Ukraine bitangaza ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye by'isi nka The Guardian, Telegraph, CNN n'ibindi byemeza yuko byatewe atandukanye na cyane mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Dnipropetrovsk aho hakomerekeye abantu 34 nk'uko ikinyamakuru Kiev Independent naco kivyemeza. Kuri ibi Kiev yemeza yuko misile zishika 18 arizo zarashwe ariko 15 zashoboye kumanurwa zitarashika ku butaka ngo zigire ivyo vyonona, ariko izi zitatu zashitse ku butaka zononye ibitari bike na cyane mu gace ka Pavlohrad ni muri Dnipropetrovsk nk'uko vyemezwa na Michael Lukashuk, aho yemeza yuko misile 18 zatewe zitatu arizo zashoboye gushika ku butaka ariko zononye departement zishika 19, inzu 25, amashuri 3 ndetse n'amaduka, ariko kandi zikaba zononye n'igituro cy'itrain. Abantu bashika 34 mwaka gace ngo nibo bakomeretse uko vyemezwa na Governor Mikola Ola Ritivenenko afise imyaka 31 avuga ivyabaye. Yemeje ati nari sohotse hanze mbona ibintu byose muri garage biriko bisha ndetse na garage yasambuwe, iyo nanje ntaja hanze musohoke kaba kabaye. Igor Konashenkov avugira igisirikare cy'Uburusiya nawe yemeje aya makuru ndetse ngo intego igisirikare cy'Uburusiya cyari cihaye yagezwe ko, aho yagize ati misile zacu zatumberejwe ahari ibikorwa vya gisirikare vya Ukraine kandi ibikorwa vyose vyategerezwa kuraswako vyagenze neza uko twabishaka. Erman Haruchenko asanzwe ari umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu muri Ukraine we yemeje yuko ibitero vyasenyaguye ibituro vy'umuyaga nkuba vyatumye abashika ibihumbi 200 babura umuriro muri Kherson, Dnipropetrovsk ndetse no mu muji wa Dnipro. Izi misile zatewe mu ijoro ry'uyu wa mbere no kuvuga w'Imana ushira wa mbere mu muji w'ingane wa Pavlohrad watumye ibintu bitari bike rero bigenda vyononekara. Inyuma y'umutaga naho nk'uko Guverneur wa Chernihiv Vyacheslav Chaus avyemeza ngo hatewe misile ahagana isaha 9:37 aho misile zakubise ikigo c'ishure kiri Novohad-Siversky, abana bashika 2 bakaba basize ubuzima. Tukiri muri za misile niturika nuko kuyu wa mbere mu burengero bw'Uburusiya Ukraine itwara imizigo mu ntara ya Bryansk hano rubiwe na Ukraine yakoze impanuko nk'uko vyemezwa na Governor Alexander Bogomaz kuri Telegram. Abanyagihugu baho babonye isanganya bemeje yuko Ukraine yari ikoreye igitoro ndetse n'ibikorwa by'ubwubatsi. Imbere yuko Ukraine igira impanuka ngo hoba habanje kuba iturika ridasanzwe bituma rero ino train itakaza inzira. Ikinyamakuru cigenga
media zona cyanditse yuko abantu bashika 66 bikekwa kuba batumye iyi sanganye iba bamaze gufatwa n'igipolisi ndetse n'iperereza ry'Uburusiya. Ibimeze uko mu gihe muri Leningrad hafi ya St. Petersburg atangazwa ko hari abakoze ibikorwa bidakogwa aho bagerageje guca insinga z'amatara atwara umuyaga nkuba ndetse yuko naho nyene bariko barakora amatohoza kugira ngo babashe gufata abakoze ibi bintu. Alexander Bogomos yemeje yuko ata muntu yapfiriye muri rino sanganya ryabaye mu gatondo ko kuri wa mbere igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 isaha 10:17 z'agatondo gusa ngo ibibehewa canke se wago indwi byashoboye gucomoka bitera umuriro mwinshi hafi yaho ino sanganya ryabereye hagati y'umuji wa Bryansk ndetse n'umuji wa Inecha ni kilometero bishika 37 gusa ku mupaka na Ukraine. Naho ku yandi makuru agenda avuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko abakinyi ba judo bemeza ko badashobora kwitabira imikino ya World Judoka Olympic izotangura mu ndwiza muri Qatar, aho bobo batangaje yuko umugwi ujejwe judoka ku isi World Judo Championship wemereye abakinyi b'Abarusiya na Belarusi nk'abakinyi bigenga ku giti cyabo gukina ino mikino mu gihe basanzwe ari abasirikare gusa. Association ya Judo muri Ukraine yatanze isobanuro y'impamvu batazokwitabira iri higanwa ry'urwego rw'isi yuko abagize timu y'Uburusiya basanzwe ari abasirikare ndetse bateye igihugu ca Ukraine kuva ku genekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ndetse n'ubu bakiriko bica abasivile, bica abanyagihugu ndetse bica n'abana. Iyi ni impamvu batanze ituma batazokwitabira ino mikino ya Judo Championship World nuko ngo abakinyi bashika 250 basanzwe bakina judo muri Ukraine bari ku rugamba. Ngo ibi byose rero nivyo bituma kino gihugu kitazokwitabira namba inkino mpuza makungu za judo ku rwego rw'isi zizobera muri Qatar kuva mu ndwi iza nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Telegraph. Ku yandi makuru nuko umupapa umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Papa Francisco wa mbere yemeza ko agiye gufasha igihugu ca Ukraine ndetse n'igihugu c'Uburusiya kuronka amahoro ubwo yari yagiriye uruzinduko rwiwe rw'imisi 3 mu gihugu cha Hongria kuva kuri uyu wa gatanu gushika kuri uyu w'Imana. Akaba yashoboye kubonana rero n'umukuru w'igihugu caho Novarin hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa kino gihugu ariwe Victor Orban. Yagize ati ndibaza amahoro ntarondegwa iyo umuntu yiyugaranye, ahubwo bisaba inzira yo gupfunguka canke yo gufunguka abantu bagabasha kuyaga. Ati rero byose birashoboka yuko amahoro azoshoboka ndetse n'abana batwawe bunyago bagatwagwa n'igihugu c'Uburusiya muri bavanywe muri Ukraine bazosubizwa ukuri kwamye. Byose ni ubukebuke. Bikare tubashimira ko mwabanye natwe mu kiganiro cacu. Tubasaba mu subscribe kuri channel YouTube yacu nimba mutera bikoro kugira ngo amakuru atandukanye azise murayonkera ku gihe. Tubasabe rero mugire na share, like, comment, ushobora gusangiza no video ndetse mujye no muri commentaire